Hey, everybody, it's me, Josh, man. It's been a while since I've been on YouTube. I'm here in Alabama, man. Look at that beautiful sunset. Look at that sunset, man, if it'll focus. Beautiful sunset, man. I love it. Man, let's talk about Burundi, right? I'm going to make this into a 3-part series here. One, just highlighting my family and the trip and everything. And then the second video will be a historical video, kind of just explaining the history and what I learned at the Gishora National site, where they have the drummers, the royal drummers of Burundi and everybody. And then the third video will be me just kind of in Bujumbura with my uncles and my grandpa, just trying different restaurants. And so please enjoy the video. Okay. Okay, so. Yeah, reka dusenge. Urakoze mwami wacu mw'ijuru, turagushimiye kuri Imana. Ijuru ni ry'abagororotse gusa. Ijuru ni ry'abagororotse gusa. Tugende kwa Data, iteguye ibicaro. Ijuru ni ry'abarikorera gusa. Ijuru ni ry'abarikorera gusa. Tugende kwa Data. Ijuru ni ry'abagororotse gusa. Ijuru ni ry'abagororotse gusa. Tugende kwa Yesu. Nawe uchiundera umuhango. Nidegere nini? Amwe muzogenda next year nta kibazo. Chamunani. Yo. Ayo berita jenika onyene. Icheza mu modoka. Kamera mashine cyane mu boss. Egerayo kandi ntiwinyaga. Kazi imani nkunda. Fernando aye isiragoyesha. Cyane cyane uri gutera imbere ucubona abantu usha. Inzigo zabo zari zinyegeje abo witaba jamaniga uzoba desu niwatera imbere kuko bifuza ko watera imbere ariko ntubasumbe bifuza ko wokwama inyuma ukaguma ubaseba mana ncira inzira igikombe k'indege mbona abansi baje sindamusiga ariko ndazi kuri au control ntacyo bitwaye no baba bararima n'inyanse
bubasha bamfiseko bla 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 acho bimbwiye bazimba imana inkunda bla 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 acho zimbwiye bazimba imana inkunda bazimba imana inkunda. Come dire qua soko. Na radio sigarugira radio soko. Hey, habaye disco. Uno umuceri. Iwawe. Soko, wewe urakomeye wewe rero. Na twatu foto washa. Twatu rose gute wewe. Shedu. Umwana nawe nini? Ninjewe. Ninjewe. Ego. Iyi ni yayindi yiwawe. Basha sinarinze ko nari mfise ifoto yiwanje kwe. Iyi ni yiwawe kwe. Kaki wawe. Shiraho dikenye yame. Dikenye yari kanda kwe. Yo ya no. Ubona utuntu. Ego. Ndazi ko ugomba kubona utuntu. Ngomba kubibona byose. Ikawa nazo ziri ngaho ndaza kuzikwereka. Uratwirukanye mu ijambo rimwe rero. Oya. Yirukaye mu mwarize muhaguruka hoshi. Nako ubas. This is Violet. Which one? Jennifer. Now it? Oh, okay. Now it? Bera. There you go. Violet. Hey. Wow, muri benshi cyane. Abakobwa gusa? Umuhungu. Oh, Eliezeri. Aha. Okay. Zera wene. Zera na waramikira name. Mama soko. Kula. Kena. Kwa hiyo limekuogopesha. Sasa. Hayo si majukumu yangu mimi. Hivi tuza tuca twabara n'abahogaye hari mw'ijoro mbere tuca tuvuga duti reka tubanze tuzi n'iwawe hanyuma rero Dasira. Baby, which one do we? G7. G7. Hey, nawe? Yosua. Ni Naomi ngaha. Unami ngagitsina. G7.
nawe Shimaeli umubebe Zaburone Joshua Daside mwese muri ngaha nyuma y'amafoto bye bye Boss. Hey. iyindi rimwe kabiri gatatu okay murakoze mumbwira amazina izina ryawe happy okay nawe indi divine nawe Laurence ubu nawe Karide bayubahe okay we ntube n'ingorane banza wakira abo bantu aba ba mujomba ndazi nta n'umwe yaranze oya jewe hano ahora ndahazi ahubwo harabaye bunca kazi ndereka abandi hiya Fotoye ndiko nkwereka umukeke. yego fotore namwe niyo kintu pesi hey iyindi yego kinapima ikinukorako mashakiro wande ntiwankwirikiye nkwirikiye wande wankoraniye nkoraniye wande wandabaruhije ndabaruhije wande wa nta muhanga wande wa sunzu wande wa nta wanka basingejeje ngaho rero aho rero ni byinshi cyane nabo byibuka byose ibyo dawe ntarinze nawe kandi uje uvuga ati ndiyo kwande ndiwo kwa bucumi bwande bwa mashakiro wande wankwirikiye wande wankoraniye nkoraniye wande wandabaruhije ndabaruhije wande wa nta muhanga ndi wa sunzu wande wa nta wanga ababibi nabo Yo, thank you for watching my videos. I appreciate all the support. Making YouTube videos has always been a little bit of a hobby of mine. This is something I enjoy doing. So if you enjoyed watching, please hit the like and subscribe button. Thank you.